Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya, aho ari amakuru tuzakugaruka kubiriko biravugwa cane kwishingurwa y'uyahoze atwara igihugu c'u Burundi ariwe Perezida Pierre Buyoya. Turaza kugaruka kungene uwo muhango wakozwe. Ni mugihe ku munsi w'ejigenekerezo ya 16 mu kakaro y'umwaka w'ibihumbi 2024 ibisigarira vyiwe ndetse n'ikiziga cyo riho vyashika ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura bivuye mu gisagara gikuru ca Mali i Bamako. Aho vyose tukaza kubigaruka ko turaza kandi kugaruka kukungene vyose vyagenze. Uyu rero yahoze ari perezida w'u Burundi Pierre Buyoya, akaba yagize urugendo rwa nyuma rwo gutaha mu gihugu c'amavukiro no ku mutumba avuga ko atakiri muzima. Nyuma y'imyaka irenga 3 washengeye, hanyuma akaba arashingurwa mu gihugu ca Mali, ubu yegereye base na basekuru ku mutumba avuga ko muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Uyu akaba yarapfiriye mu gihugu c'Ubufaransa mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'ibihumbi 2020 inyuma yo kujanwayo vyihuta kwivuza avuye mu gihugu ca Mali iyo yarasigaye inyuma yo kuhakora imyaka itari mike aserukira ishiramwe ry'ibihugu vya Afrika, Union Africaine cyangwa se African Union, mu bihugu vya karere ka Saheli. Aho muri Mali rero niho yaciye aba arashingurwa, ariko umuryango uvuga ko icifuzo ciwe ca nyuma kwari uko yotahukanwa gushingurwa mu gihugu c'amavukiro. Uri hose rero ndagwaye kaze murano makuru udukurikirana uherereye mu ntara zigize ubumanuko, uburaruko, uburengero ndetse n'ubuseruko. Abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye bigize intara zitandukanye, mu gisagara ca Bujumbura, mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze. Kandi abatari bafyonda sabone cyangwa subscribe nabo ubofyonda kugira ngo tuje tubana nabo mu makuru yacu dushikiriza. Bamwe bati kuki atashotse ashingurwa mu Burundi n'iteka ryo yatwaye igihugu. Urubanza rwo gushingura Perezida Pierre Buyoya rwabaye urw'umuryango we gusa ku mutumba avuga ko uwo mutangaro mu Rutovu mu ntara ya Bururi nta teka ry'igihugu ryahawe uwo yagitwaye inshuro zibiri zose. Buyoya akaba arapfuye haheze amezi 2 sentare mukatiye gupfunga ubuzima bwose mu rubanza rw'abagirizwe uruhara mu rupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'igihumbi 1993. Ico gihano ngo ni nayo mpamvu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatanze mu gusigura igituma leta atana kimwe yakoze mu kumusezerana iteka ry'igihugu. Mu kiganiro aho yishura ibibazo by'abanyagihugu n'abamenyesha makuru mu kwezi kwa 12 ku mwaka w'ibihumbi 2020 haheze indwi zibiri uyo yapfuye, Perezida Ndayishimiye niho yabivuze ko yagize ati amategeko y'u Burundi aratomoye. Ese mwigeze mubona upfunzwe aje gutora? Nuko ataba afise imyaka yo gutora se? Kubera iki? Mugende murabe ico amategeko avuga. Hari liberté politique cyangwa se uburenganzira bwa politike abafise. Iyo aba ayifise aba apfunzwe. Perezida Ndayishimiye yavuze ko umuryango watahuye igituma leta tacu yakoze kuko barazi ubwenge, ariko umuryango wa Buyoya wari wagomye usaba ko uwo mutana agashingurwa mu gihugu c'amavukiro kuko ngo vyari mu vyifuzo vyiwe vya nyuma. Perezida Ndayishimiye yavuze ko atatevye kubibemerera. Muri ico kiganiro nyene cyo mu kwezi kwa 12 mwaka w'ibihumbi 2020 yagize ati umuntu wese arafise uburenganzira bwo guhambwa aho ibisekuru vyiwe biri. Reka kandi tugaruke kuri uru rubanza benshi bise urw'imvo za politike. Buyoya yapfuye haheze amezi 2 sentare muciriye umunyororo w'ubuzima bwose mu ruhara yoba yaragize mu rupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye. Muri urwo rubanza Pierre Buyoya ntiyigeze yitaba ngo yumvirize yongere yisigure. Gusa akiriho yavuga ko urwo rubanza rwari muzari kwigwa n'umugwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi, Commission Vérité et Réconciliation Sévère. Kuba rwaragarukanywe muri sentare zisanzwe, Pierre Buyoya ngo yabibonyemwo imvo za politike.
Mu kiganiro n'iradiyo y'Abafaransa RFI inyuma yo gukatirwa yagize ati ni urubanza rwa politike rwaciwe mu buryo bw'akamaramaza harenzwe ku mategeko yose y'uburenganzira. Mu bantu 200 bagirizwa hamwe hari abari mu mahanga. Leta yasohoreye imitahe mpuzamakungu yo gufatwa ariko hari n'abari bapfungiwe mu Burundi. Ariko nabo nyene igihe baboranywa mu mwaka wa 2019 nta vyinshi igihugu camenye ku ruhara nyezina bagize muri iryo gandagurwa ku buryo n'ubu atakuri kwinshi kuramenyekana ku mugaragaro ku vyashitse mu ijoro ry'igenekerezo ya 21 Gitugutu mu mwaka w'1993 umunsi Perezida Ndadaye aterwa ku kirimba ciwe n'akagwi gato k'abasirikare nk'uko bivugwa. Ngariko ku nshuro ya mbere mu myaka 30 kuva Ndadaye yishwe, umupfakazi we Laurence Ndadaye yarahaye ikiganiro kimenyesha amakuru BBC gahuza miryango c'Abongereza, aravuga ivyo yabonye uwo munsi n'ingene ubuzima bwakurikiye. Ikibanza kinini mu mateka y'u Burundi n'amakungu. Buyoya yapfuye haheze igihe atagicana uwaka n'ubutegetsi, ariko barigeze ko barabana ryiza. Leta y'umugambwe CNDD-FDD yaramushigikiye ngo yitoze kuba umunyamabanga mukuru w'ishiramwe ry'ibihugu bihurira ku rurimi rw'igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie mu mwaka w'2014, ariko ico gihe ntiyaronse ico kibanza catahiye umugore w'umunyakanada Michael Jean. Buyoya yari asanzwe kandi aherutse kugenwa guserukira ishiramwe ry'ibihugu vya Afrika mu bihugu vy'akarere ka Sahel, ikibanza na conyene umuntu aganwamwo leta y'igihugu ciwe ibishigikiye. Ibintu vyagiye guhinduka inyuma y'umwaka w'2015 muco hari ababona ko candurutse mu kuba yaraneguye ingingo y'uwari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yo kwitoreza ikiringo ca gatatu co gutwara igihugu. Nibwo rero mu mpera z'umwaka wa 2018 yacasohorerwa umutahe mpuzamakungu wo kumufata ngo gitabe urubanza rw'abagirizwa urupfu rw'uwo yari yabisiye ku butegetsi Melchior Ndadaye yagandaguwe amaze amezi 3 ku butegetsi mu kwezi kw'icumi umwaka w'1993. Ariko rero ikibanza ciwe mu mateka y'u Burundi na Afrika ni kinini. Bimwe mu vyakozwe ku butegetsi bwiwe n'ubu biracari mu biranga igihugu nk'amasezerano n'ibendera vy'umwe bwa Afrika vyo mu mwaka w'1991 ndetse n'amasezerano y'amahoro ya Arusha yo mu mwaka w'2000 yafashije kurangiza imyaka y'indyane mu Burundi. Igitabo c'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kiri mu bishikirizwa umukuru w'igihugu mushasha iyo ariko ararahira amabanga. Ibendera naryo riduzwa hamwe n'iry'igihugu. Rero yapfuye hari haheze imyaka itari mike aserukira ishiramwe ry'ibihugu vya Afrika mu karere ka Sahel. Yarabaye kandi n'umuhuza amatati mu bihugu bitandukanye vya Afrika nyene. Ariko ingene yashitse ku butegetsi vyatumye iragira iryo ritabonwa kumwe. Yatwaye igihugu kabiri kompi abicishije mu nguvu za gisirikare, bimwe benshi bita coup d'etat, ariko hompi kandi abushikiriza mu mahoro. Yigeze kandi kuvuga ko abantu boraba ico yamaze ntibiteho cyane ingene yashitse ku butegetsi. Ngivyo rero ivyo tubashije kubashikiriza kuri uno munsi. Umuryango wa Perezida Pierre Buyoya nawo wamushinguye aho avuka mu ntara ya Bururi muri komine Rutana. Hakaba kandi indi nkuru yose iri busoke ivuga ku vy'irishingurwa ryiwe ryabaye uno munsi, nayo tuza kuyigaruka ko ku buryo burambuye. Ni mu gihe kandi harandi makuru dejeje kuronka aho Rugombo umudandaza w'igitoro yiciwe muri Rusizi. Iki ni kiziga ca Richard Dusabe yararobage mu ruzi Rusizi ku wa 4 w'indwi iheze. Aha akaba ari ku mutumba wa Mparambo ya kabiri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Umugabo yikekwa ko ari we yamwishiro yaragatswe ndetse anashikirizwa igipolisi. Umusanire wa komine we agasaba abanyagihugu bashavuye kurindira ibizova amatohoza kuri ubwo bwicanyi.
Uwo azwi nk'umudandaza w'igitoro Richard Dusabe yishwe mu gihe yari yagiye muri Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo kugura yongera ajabukana ibitoro ku bw'amasoko yacu. Rero ashitse hagati y'uruzi Rusizi uwari karamujabukana yaramwishe aca atikiziga ciye mu mazi y'urwo ruzi vyiganwa n'abanyagihugu bemeza kandi ko uwariko aramujabukana yivye ivyo uwo muhisi yari afise harimwo amafaranga n'amatelefone ngendanwa. Ngigihe twatabazwa abantu benshi bari mu gashavu baragiye kuraba uwo yamujabukanye kuko bari bazi ko ari we yajanye na Richard. Iyo hadaseruka igipolisi bari kumwica vyiganwa n'ababibonye. Uwo mugabo yarahagaritswe ariko aranabazwa n'igipolisi ku bwa musanire wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza agasaba umuryango w'umuhisi n'abagenzi kwihangana mu gihe barindira ibizova mu matohoza. Ni mu gihe mu mezi 3 gusa abantu batari munsi y'indwi barishwe muri ubwo buryo nyene. Abanyagihugu bo mu Cibitoke bamenyesha ko abantu benshi bagiye mu rudandazwa rwa magendu rw'ibitoro kuva ico kidandazwa kibuze mu Burundi haraheze amezi menshi kugira ngo baronke igitoro. Abadandaza bajabuka Rusizi bakaja kukirangura muri Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo bakakidandaza ku giciro kiruta kure icashinzwe na leta. Uheruka abasturikira intwaro muri Uvira mu ntara ya Sud Kivu yahana Rubibe na Cibitoke bari babujije abadandaza b'ibitoro babici murantunge bari babujije abadandaza ibitoro babicisha muri Rusizi rugabura ivyo bihugu bibiri byo mu karere k'ibiyaga binini mbere yo kwisubirako. Nimugihe kandi ibinyobwa vya Braludi navyo ngabihereza ibinyobwa vya Braludi bariko bariyamiriza intwaro kazakikora kubaduza ibiciro. Aha ni mu ntara ya Bubanza. Reka navyo tubigaruke ko mu gihe ibinyobwa vya Braludi n'ubu bigikenye mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi kandi no mu zindi ntara naho bikaba bigikenye, hari ababashije gushikiriza akari ku mutima wabo. Abavyihereza rero bakagiriza buramatari w'iyo ntara kuba atubahiriza ibiciro. Uwo avugwa we yishinga gusaba abidoga ko bomuha amahoro bakagabanya inzoga banywa. Ni mu gihe icupa rya Amstel ndende ryavuye ku mafaranga 3500 ija ku mafaranga 7000 mbere n'ibihumbi 8 kubwa bihereza ivyo binyobwa. Amstel ndende ya 65 centilitre igugwa hagati y'amafaranga 6000 ndetse n'ibihumbi 8 mu gihe igiciro ca leta ari 3500 gusa. Niko umunywi wayo wasanzwe ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza yidoga. Ibindi binyobwa nk'ibiyeri n'amafanta vyaraduze ku rugero ruteye amakenga. Abanyagihugu mu gihe vyarateye amakenga abanyagihugu mu gihe intwaro muri komine ifasha mu itangwa ry'ivyo binyobwa. Ku munsi w'ihimbazwa ry'isabukuru y'imyaka 62 iheze Burundi buhabuje intaye yo kwikukira, buramatari w'intara ya Bubanza ntiyamirije abaduza ivyo biciro ngo buramatari ahubwo yidogeye abantu bamuhamagaye kuri telefone bamubwira ko ibinyobwa bitaboneka kandi bizimvye. Uti ndabasaba kugabanya ivyo munywa, nimba mwahora munywa amacupa 3 ku munsi ni munywa imwe hanyuma mutahe muhira. Niko vyatangajwe na Cleophas Nizigimana aho yanagabishije abakenyezi. Uti namwe mwabakenyezi nyuma y'isaha 12 z'umugoroba mwategerezwa kuba mu mihana, ntimwategerezwa kuba mu bunywero nk'uko ngo buramatari yabishikirije ico gihe. Ni mu gihe mu yandi makuru nayo bivuga ko mu Rumonge imbonerakure zine zarengutse mu rubanza rw'igitero c'ibipanga cahitanye umuntu. Janvier Ndereyimana w'imyaka 24, Adolphe Kwizerimana w'imyaka 20, Fulgence Iradukunda w'imyaka 27 ndetse na Samuel Nzoyihaya umwana w'imyaka 17 bose abanywanyi b'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi imbonerakure bararengutse imbere ya senare nkuru y'intara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Abo bike kuko ari bane bose bari bafise ababuranira babiri. Uwo muhungu akiri muto yari afise umuburanyi wiwe. Baburanye bahakana icaha baca basaba ko buhabwa umwanya wo kuzana ivyabona bibakuraho icaha. Senare yaremeye ivyo basaba. Urubanza rwungurujwe kuri uyu wa mbere. Urwo rubanza rero abo banywanyi bane bo muhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure bakurikiranwa ko rwabaye mu mpera z'indwi iheze aho mungu imyaka 12 yishwe, nyina wiwe na se barakomerekeshwa n'igipanga. Nyina wo muhungu yicishijwe igipanga
yicishijwe igipanga we akaba akiri mu bitaro. Abo bikekwa icaha rero bakaba bapfungiwe mu gasho k'igipolisi ca Rumonge. Ayo niyo makuru aragazwe ko muri kano kanya rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tucikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana ibahezagire.